Turi kwigenekerezo rya mbere ruhuma umwaka wa 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize abasirikare b'u Burundi bagera kuri 300 nibo basubiye gutorwa ngo baje mu gihugu ca Kongo ni mu ntumbero yo kuja kugwanya abagwanyi b'abarundi bari muri ico gihugu kuri wa gatanu itariki imwe ruhuma niho hatangura inama igira 200 y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko Uburundi bukaba bwitavye iyo nama hanze y'igihugu naho uyu munsi kandi niho hahimbazwa umunsi wahariwe intwari mu gihugu c'u Rwanda mu gihe mu gihugu ca Côte d'Ivoire havugwa irekugwa rya Laurent Gbagbo. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru yacu tuyatanguriye mu bijanye na politike ni kuri uyu wa gatanu inama igira 200 y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yakorana iyarusha mu gihugu ca Tanzania iruhande y'ivyari bitegekanijwe kwiga ni n'akaryo ko kubisikanya hagati ya Yoweri Kaguta Museveni yararongoye uyo muryango na Paul Kagame ariwe aramukiwe kurongora uyo muryango Uburundi bukaba bwaserukiwe na Gaston Sindimwo icegera c'umukuru w'igihugu nayo Petero Nkurunziza akaba aheruka gusohoka igihugu arongoye mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2015. Your Excellencies, the heads of state, wa kabiri ku mugoroba basoda amajana 3 batowe mu makambi yo mu bumanuko n'ayandi yo mu buraruko bararungitswe mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye ku mupaka wo mu Gatumba mu kuja muri ico gihugu tubibaze mugenzi wacu Thierry Bigirindavye. Amakuru avaho mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aremeza ko abo basirikare b'abarundi bagiye gufasha batayo y'amajana 12 aho yariremvye mu ngwano yayihuza n'abagwanyi b'umuharire de Tabara mu misozi yahitwa Kiryama iri mu karere ka Uvira kuri ubu bakana abasirikare b'abarundi bashika 40 bo mu kambi 112 itwagwa na Major Kinigi Sylvain baratahutse bavuye mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashikira kuri transfersale ya gatandatu iri muri commune Buganda yo mu ntara ya Cibitoke bari bananiwe cane bacajanwa mu kambi 112 yaho nyene mu ntara ya Cibitoke kuri uwo munsi nyene ku mugoroba abandi basirikare bashikije 59 bo muri iyo kambi 122 n'abandi bo mu kambi 112 barahavuye bashikana mu kambi yo mu Cibitoke bavuye nabo nyene mu gihugu ca Kongo bamwe muri bo baremeza ko iteko rya Major Aroni Ndayishimiye atwara iyo kambi y'amajana 12 abasirikare bose bagoye ku rugamba baturiwe hakoreshejwe igitoro cyo mu bwoko bwa essence baranemeza ko ku rugamba hasigaye abantu bashikije 50 barimwe abasirikare ba leta intera hamwe n'imbonera kure bariko bagerageza gufasha ikompanyi imwe yo mu kambi 112 yabuze yica kugira ishobore kugaruka mu Burundi amakuru ava muri abo basirikare barangitswe muri Kongo amenyesha ko umusirikare yoba yagiye batwaye muri Kongo yoba yarahasize ubuzima hamwe n'abandi 6 bo mu ngabo ziwe abo basirikare bavuye muri Kongo baragaragaza gahinda bafise ko kubona bene babo baguye ku rugamba bahamba mwibanga abandi bagaturirwa kandi bategeza gushirwanwa iteka ribereye umusirikare yiguze igihugu akagwa ku rugamba igisirikare c'u Burundi kirabandanya guhakana ko atabantu carungitse muri Kongo naho bamwe mu bari muri co bavyemeza n'amashirahamwe yaho muri Kongo adahanira ivyicaro vya politike nayo nyene akaba adasiba gusemerera yiyamiriza izo ngwano zihuza abanyamahanga zibera ku butaka bw'igihugu cabo nayo mugujejwe kumenya ukuri n'ukurekuranira Sever wararemesheje ikiganiro kugira usubize ku bibazo bijanye n'ukugene uyo mugwi ukora imbere y'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi Pierre Claver Ndayicariye atwara uyo mugwi akaba yamenyesheje ko ibitari bike bimaze gukorwa nk'ibice 60 kwijana tumukurikire. Tout ce qui est dit ne contient pas de l'information pertinente. Vuga byose suko ari nkuru dushaka no kurondera mu buryo bwimbitse nko mu 700 canke 702 bimaze gushikirizwa igice canke 60 kwijana bishobora kuba ari nkuru nyazo ariko twarongeye ko ivyo twashoboye gukura Ingozi Imakamba Ikaruzi Imuyinga nuko bategezwa gushika mu ntara mu makomine mu ducimbiri ni kibazo kivuga gutya ivyo tumaze kuronka mu gice ca mbere mu gice ca kabiri igice ca gatatu nukuri
ejo haheze twari kumwe n'abadufasha mu gihugu hagati mwavyumvise ku bimenyesha makuru twari kumwe kandi n'ababura amatari b'intara hamwe n'abatwara imigambwe abatwara amashirahamwe ategamiye inyungu za politike abaserukiye abashinga amateka ejo tuzokwishikira ku batwara amakomine uducimbiri ibintu byose tuzokwegeranya biciye mu buhamya ivyo tuzokwibonera tuzovyegeranya amategeko arabidusaba ko tuvugana n'abantu mu ruhame canke tuvugane mu ibanga bivanye n'abantu arabashatse inama zo mu ibanga n'ivyo amategeko arabiturekurira mu ncamake dutegerezwa kurondera kugira dutanga amakuru uko niko tuzokora et dégager l'information qui tienne la route. Voilà comment nous allons travailler. Tukiri mu bijanye na politike nyene ngo ntivyari bikwiye ko hafatwa umugambi wo kugira Gitega umugwa mukuru wa politike ufatiye ku bushobozi bw'igihugu eka no mu bwaguke bw'u Burundi. Ivyo bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem rikangurira abantu guhindura ingendo agatanga akarorero kaho vyakozwe bikenewe akabona ko igituma cyo kwimura umugwa mukuru wa politike kiri ahandi ariko atari uko igihugu cari kibikeneye. Tumukurikire yari umutumire mu kiganiro karahara mu ruganda ntibacura ikiganiro c'amaradiyo Radio Inzamba, Radio RPA na Television Renaissance yaganira na mugenzi wacu Patrick Mitabaro. Ubwa mbere icyo umuntu abanza kwibaza muri ibyo uravye ingene uburundi bungana tayi y'uburundi igihugu gitagaho gato nkaka uva mu province mukashika mu yindi ku munsi umwe agaho nkaka karakeneye kapitale zibiri. Icyo ni kibazo cyane se turakeneye imigwa mikuru ibiri. Icyo ni kibazo cyane uko jewe gushika no muti ndadaga ukangana gutya nta migwa mikuru ibiri je mbona ikenewe. Ikigira kabiri yaburya Gitega ari gisagara cyo kwakira umugwa mukuru w'igihugu kugira uvuga uti uyu n'umugwa mukuru w'igihugu umutima donc kapitale politique. Icya gatatu urazi igisagara ca Bujumbura cyonyene gisoko ari cyo gisagara dufite ukaraba ingwane ari kugira mu mabarabara n'ikibuga cy'indege cyacu mbona gishaje n'amahoteli n'ibiki n'amasare de conference tubona ashaje uriyaza ati mbega iyo niyo priority ko n'igisagara cya Bujumbura muri atari gifite ingorane ukaraba usanga abantu bakeneye decentralisation service basanga ruguru imigwa mikuru ibiri kabisa ikenewe. Hanyuma ugaca wiyumvira ati mbega ko tubona umengo ni ibintu bize nka giturumbuka tukatwara ibintu bitwara uburyo bwinshi cyane. Ubwo buryo buzoboneka gute kuturavye n'ahandi mu bindi bigene vyagenze tukaraba no mu nteguro nk'ubu leta y'amahera ikoresha ku mwaka ijya muri budget nta hantu tubona iyo prevision budgetaire yo gushira umugwa mukuru mu ntara ya Gitega ihari. Iyo rero n'iyindi ngwane dufise imigambi myinshi irafatwa giturumbuka itateguwe batabanje kurayi ico bishobora gutwara n'ico bishobora kudatwara nk'uwo baza ati mu bushiranganje bubitegura canke ati mbega umugambi wo gutasfera Gitega ko mu kapitale politiki ushobora gutwara uburyo bungana ntawe uca kwishura ingene byari urumva ntawe uca wumva ko ari ibintu tugiye tuti twahinduye umugwa mukuru turabivuze gusa kandi bitegeza gushigikirwa n'izindi ngingo kandi none uravye none Gitega ibiriyo uravye nk'umugwa mukuru presidence nshasha tubona iri kirubakwa yubatswe Bujumbura Assemblée nationale yo namashinga amateka isare de conference ya mbere dufite namashinga amateka iri Bujumbura palais de justice iri Bujumbura nshasha iheruka kubakwa kandi yubatswe vuba etat major y'igisirikare yasubiwemo neza iri ngaha i Bujumbura. Gitega nta kibuga cy'indege kiriyo umuntu agabana ngo ashikire Bujumbura amashaduga muri kapitale politique niyo maze bira kapitale politique uravye na zimwe za ya Musukura ya muri Côte d'Ivoire haba hamaze gusa nahigenga akaba ikibuga c'indege akaba amahoteli abantu bashikiramwo amabiro administrative mashasha n'iki canke ahantu aba conference ura kuzarabira amanama bikabira none abantu bazoza bashikire Bujumbura ngo basi Bujumbura amashaduga Gitega tugiye gushikira muri kapitale politique na ni ibintu biro bitumvikana handi bamaze kuba ikibuga cy'indege cikwije kandi ibyo navuze vya presidence n'ubutungane na etat major yose aho biri haba ari kapitale politique mu bisanzwe. Mu bivugwa hanze y'igihugu cacu naho ni ku ncuro ya 25 mu Rwanda habaye ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe intwaro
ku rwego rw'igihugu. Ivyo birori vyabereye ku cibutso c'intwari aho abayobozi batandukanye ndetse n'imiryango yabo imwe muri izo ntwari yashize amashugwe ku ntatemwa z'izo ntwari. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Innocent Habumugisha. Itariki ya mbere Gashyantare buri mwaka mu gihugu cy'u Rwanda hakorwa ibirori byo kuzirikana intwari z'icyo gihugu. Uyu mwaka ibi birori ku rwego rw'igihugu byabereye mu mujyi wa Kigali hazwi nko ku gicumbi cy'intwari haruhukiye imibiri n'ibimenyetso by'izo ntwari. Perezida wa Sena y'u Rwanda Bernard Makuza niwe wayoboye umuhango wo gushyira indabo kuri izo mva. Mu bandi bunamiye imibiri y'izi ntwari harimo ambasaderi wa Suwede mu Rwanda Jenny Olson ndetse n'imiryango ya zimwe muri izo ntwari. Ibirori byo kwizihiza umunsi w'intwari kandi byabereye mu midugudu yose y'igihugu aho abaturage bahuriye hamwe bakaganirizwa ku mateka yaranze igihugu ndetse n'ubutwari bwaranze abanyarwanda mu bihe byo hambere, bagasabwa kugera ikirenge mu cyabo. Intwari z'u Rwanda ziri mu byiciro bitatu. Icyiciro cy'imanzi kigizwe n'umusirikare utazwi, ni ukuvuga uhagarariye abasirikare bose bagwa ku rugamba barwanira igihugu yaba mu gihe cya kera, icy'ubu n'ikizaza. Iki cyiciro kandi kirimo General Major Fred Gisa Rwigema. Hari kandi icyiciro cy'imena kirimo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, Rwagasana Michel, Agathe Uwiringiyimana, Niyitegeka Felicite n'abanyeshuri b'Inyange. Icyiciro cya gatatu ni ingenzi ariko nta ntwari n'imwe irashyirwa muri iki cyiciro. Mu kurangiza n'amakuru yacu, abacamanza bo mu gisata c'iyungururizo muri sentare mpuzamakungu CPI bose uko ari batanu bafashe ingingo yo kurekura uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo n'uwahoze ari umushikiranganje wiwe Charles Blé Goudé. Ariko iyo sentare hariho ivyo ibanza kubasaba. Mu vyo basabwa harimwo ko bazotegerezwa kuba mu gihugu gikorana na sentare mpuzamakungu mu kurindira ko urubanza rwungurujwe rubandanya. Ivyo ngo babikoze mu ntumbero yo kugira ubutungane bukwirikitswe. Sentare yemeye gusohora icegeranyo c'ivyo basabwa hatarenze kuri ubu wa gatanu. Igihugu c'Ububirigi gisanzwe kibamwo umugore agira kabiri wa Laurent Gbagbo na Dibamba camaze kwemera kumwakira. Charles Blé Goudé wewe ivyiwe ntibirasobanuka, barasavye mu bihugu vya Burayi ko hogira ikimwakira. Ni kuri no nkuru dusozeye ko n'amakuru yacu, ndabashimiye kubona mwadukurikiye naho ubutaha.